Turabaramukije mwese abakunzi bamenya nibi media nkuko mubibona rero turi Nyanzarake neza na neza kuri Melchior Medical Center Bukeye. Ni bitaro vyo mu diaspora yitwa Melchior biri ahantu hitwa Nyanzarake aho ari mu ntara ya Makamba mugabo ni mu Burunga. Ego tugira rero tubatembereze bino bitaro mwico musabwa no gugumana natwe gusa kugira ngo tubereke idonido rero bino bitaro vy'akararuhore ukuntu vyubatse. Murabona Melchior Medical Center yo mu Bukeye iriko médecin général, médecin interne n'ibintu vya consultation, laboratoire, pharmacie, pédiatrie, petite chirurgie, échographie, maternité. Uburembere bakaba bahazanye n'igisata cyo kuvura amaso gishasha. Nikindi gisata kije kiyongera kuri ibi bisanzwe bihari. Reka tuhe umwe n'ibitaro Melchior atwereke yongera natugenduze neza bino bitaro vyose atwereke ibitaro vy'akaroruhore biri neza na neza ahantu hitwa Nyanzarake. Ico mwe musabwe gusa no gukora subscribe kuri YouTube channel ya Menya Nibi Media hama adutembereze bino bitaro vy'akaroruhore Melchior atwereke neza na neza imitahe vyamutwaye. Ego mugumane natwe gusa mubone ivyari byo. Aya namazi mwazanye. None nkayapfa he? Aya mazi aturuka he? Bayafatiye ku bamuze ko amasera bigaturike ni kure niyo rero tuyafatiye ari ayaduha aravuga ati rero amazi yamu yakuye ngaha mugerageze muhe n'amasure rero twarahaye amasure amazi ngateza n'abanyagihugu ngaha rero amazi abafasha ashaka kuba biraboneka Marero yuko Melchior atweretse ukuntu yafashije abatari bake mu vyerekeye ivyo kuronka amazi yegereye ivyo bitaro. Murabona ko ibi turiko turabereka navyo ni bisata bitandukanye biri mu bitaro Melchior Medical Center. Ego harimwe ivya ecography, pediatrie, ibintu bijanye n'ivy'ubuganga vyishura ziko twe turamenyesha makuru gusa turabona nka laboratoire yo turayizi canke chambre des infirmiers. Ego aho sere mubona ibitaro turavyinjiye neza na neza. Aha re mubona ni Melchior na mushikiwe ubu mushikiwe ni wasanzwe ari manager w'ibi bitaro. Aha rero Melchior ariko aratwereka ariko aratwereka ibutike irimo utuntu abantu bari mu bitaro bashobora kwifashisha. Yafise akanyota afise ni butike. Okay. Nivyo umuntu asanzwe ari ngaha agashobora kuza kugura tumuhembura ngaha. Nyuma yo kuva ngaho rero urabona ko Melchior ariko aratugenduza bino bitaro vyose. Murabona ko imbere bari kumwe na rya pampe ryanje Gabi wo kubikeri. Urabona ko ariko aratwereka wa mugenzi wanje Keve Twamana ariwe batazira Gabi wo kubikeri turamana hose Melchior ariko agenda dutembereza hana hakaba tujanye aho bitwa muri laboratoire. Abona rero ngaha musi iki giti gitanga gatutu neza. Urabona ko nk'abantu nk'ubu ariko baripimisha nk'umu mama bagira bamupima ibiro. Murabona ko ari umumama asirimutse yambaye akarato k'abasirimutora abayashajije. Ego aho se Melchior ariko aratuja imbere ariko atwereka neza na neza izigorofa zinyubakwa zibi bitaro uko vyifashe. Ego aho se ariko aratwereka tugenduza. Aha rero tukaba twinjiye rero kwa muganga neza na neza. Murabona ibikoresho bitari bike vyo kwa muganga twebwe ntavyo dusanzwe tuza ariko nibaza ko uwo muganga ariko aratwereka mukanya agira tubwire neza na neza amazina. Mwico musabwe no kuguma hamwe mugafyo nda subscribe kuri Menya Nibi Media hama mukabandanya mubona ibikoresho vyinshi vyo kwa muganga. Aha no gushaka kwiga ikiganga wese aza kuhava yabimenye. Ego murabona utuntu tutari duke nk'utu twose twebwe batatubwiye amazina nk'ubo baba tuzimije ariko gusuza kubana natwe ndibaza ntateterezwa. Ego uri hafi gusa agumane natwe hama ibintu bigende neza. Ndazi yuko atawuza kwidoga ariko gusa vyose muza kuva ngaha mubimenye. Izi zose ziniafishe ziri ku ruhome murabona utuntu twishi dutandukanye akasinzi ko yo bari microscope ni microscope. Ego nayibonye ko vyanditse ko nanje nzadatisha. Turabona n'utundi tuntu twishi dutandukanye ariko nabonye safety box. Ndiko ndabimenyera
ariko mugume hamwe mukanya tugira tubwire umuganga akoresha bino vyuma muriko murabona mukanya abitwereke. Ego murabona n'utuntu twishi dutandukanye hajya burya karagabuye bagenzi kubandi mumenyesha makuru nivyo nahisemo kuko ari byo nshoboye abana babo bahisemwe kuvura kubera ari byo bashoboye. Aha rero muganga reka tubwire neza na neza ivyo ari byo. Namahoro mwitwa bagute? Nitwa Barisesa Eli Arno. Usanzwe uri umuganga no munsi kuri Mercure Medical Center Dobukey. Niyo mpamvu rero twabagendeye kuri ibi bitaro vyanyu. Aka kambere ako kari imbere yawe kitwa gute? Akaze cyane akita compteur hématologique idufasha kubona urugendo rw'amaraso ko tukadufasha kubona urugendo rw'amaraso. Muba mwayapimye mu muntu bimeze gute canke bigenda gute? Eko turafata amaraso hanyuma tukayashira muri mashini. Ico gipimo rero kikadufasha kubona urugero rw'amaraso afise abasoda afise na infection zitandukanye dukunda kurabira maraso izibonekeza kenshi. Ego ya none nkutwo kariko karagira no duki kariko karoza imbere mu nyuma kaza kunyereka aho twandika naho tunyweshereza amaraso. Ahangaha kiragira ico bita lavage biolab. Sawa hariya naho umva rero iyo lavage mugiye bitanga ni nka kubere iyo iri kiragira iyo lavage bitanga hanyuma rero iyo cuzuye tukijana tukabita mu kibanza cabigenewe ku buryo bitabangamira amagara bene gihugu. Aha naho birafashanya nayo ni bahita hematology analyzer nayo idufasha kugira ya lavage. Ya tubandanije rero ngaha naho turahabona utundi tuntu twinshi tunatwo nuduki. Ni emveta idufasha kugabanya umuriro uza mu muyaga nkuba kugira ngo ntubiturire ivyuma vyanje izi apareye. Akanako be n'utudukuri amaraso tuba twakoresheje hasigaye ko atabwa bayahetse. Utu twose utu aka rero ni bakita spectrophotometre do biochimie. Ni akamashini kadufasha gupima amaraso mu byo bita bilan renal na bilan hépatique. Hakabamo n'igipimo cy'igisukari cy'igisukari cyo bita glycémie veineuse. Tugapimamo ni amafiko yego ya turagenda aha naho utu natwo nuduki. Iyi ni machine bita centrifugeuse idufasha kuyungurura amaraso mu gupima idupima amaraso yose cyo kwita mu Faransa le sang total. Igipimo iyo tumaze kugifata hariho ubuhinga dukoresha tukaya
kugirira ico bita centrifugation ku buryo amwe aja munsi ayandi kaja hejuru none nkaha nyene aha tubona aha turabona amwe ari munsi ayandi ari hejuru aho none namaraso yicanguye cyane aya namaraso yicanguye ba italoplasma inayo bavita le serum rero akenshi dukunda gukoresha le plasma anya yo hejuru hama rero mugabo bikavana n'igipimo akarero kuri ya mashini y'ubwa mbere dukoresha le sang total amaraso yose tuyakeneye tuyacisha ngaha ego sawa turiko turabandanya renga turabona utundi tuntu tutari duke iri tara naryo nkiri rifasha iki iri tara mu gifaransa bagita lampe chauffante yakarero nukuvuga kugira ngo dukoreshe umwanya ntitwanikire ku zuba cyangwa kunuze amaraso ego twatsa rikora nk'izuba ico rero riza kudufasha igipimo kirayumisha bituma igipimo canje gica cuma hamwe no mwijoro nkora ego sawa aha rero tubandanije naho tubandanije muri service tukwita service ya parasitologie aha naho turabiramo igipimo ca malaria paludisme hama tugapimamwo n'igipimo c'inzoka inzoka ego sawa aho rero naho mwandikira amaraso kuvuga aha naho tubika udukoresho tumwe bazitarame ego cane sawa ibi navyo nibikiga muganga ibi navyo ni ico twokwita ni reference ibi aho uzokenda henshi muri labo ivyo uzobisangaho n'ivyo dukunda gutora kenshi yego akanako bakita miniteri muri ubuhinga bwo gupima birasaba ko dukoresha umwanya akarero karadufasha guharura umwanya kuko bijya bipima hariho umwanya bitarenza yego sawa aha ho twabonye ko araho mwongereza utuntu dutandukanye yego aha naho rero utu bakita centrifugeuse manuelle aka gakora cyo kimwe na kariya aho bitandukaniye iriya ikoresha umuyaga nkuba akanako kagakoresha iminwe no kuvuga umuyaga nkuba ucitse canke kajya mu mashini kagapfa bandanye ibipimo vyanje canke nkoresha karazunguruka ego ako kaca gatuma amaraso yuma n'ingoga rero atandukana amwe akaja hejuru ayandi akaja munsi iyo vyari vyina kugira le plasma avec le sérum ego aho utwo natwo rero dukoresha mu ibi navyo rero ni ibitabo dukoresha n'igitabo twandikamo inyishu ibyo twakoze turabyandika bikadufasha gutanga raporo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu hama kandi bikadufasha no kubika ibyo twavuye kw'abantu kubika ibipimo hama rero aha naho ibintu n'amatube yego n'amatube n'uducupa dufatiramo amaraso mugabo haba harimo ibintu bitandukanye
bivanye n'igipimo bivanye n'igipimo umuntu arabikora nk'aha akamubona agacupa harimwo produit chimique bita EDTA. Aha naho ni haba harimo produit chimique bita fluoride de sodium. Bimwe twiga muri chimie. Yego chimie. Aha naho rero iyi bayita tube sec. Nta na kimwe kirimo. Nta produit irimo. Izo produit ugiye hano bazita anticoagulant. Anticoagulant. Yego. Sawa. Naho turafise ico bita glucometre. Ni gapima igisukari. Hanyuma mugabo nga dupimisha ku rutoki bacita glycémie capillaire. Turacumita ngaha ni automatique. Ego. Ego. Ya, ni vyiza kabisa. Sawa. Rero niho bita service ya hématologie. Tukaba dufise imashini bita compteur hématologique. Compteur hématologique abana bo twapimwe. None amakurera 3 none umenga ni piramide. Ni ikibazo ciza cyane. Iri mu Congereza. Mubona ni igihande ca globule blanc. Ni abasoda b'umubiri. Aha naho ni RBC ni globule rouge. Aha naho ni plaquette. Kuvuga harimo uraze ko mu maraso haba harimo ibice bitandukanye. Hama rero mu maraso hariho globule blanc, globule rouge na plaquette. Muraze ko globule blanc ifise igikorwa co gukingira umubiri wacu. Hama globule rouge ni igice c'amaraso gifise akamaro ko ni transport de l'oxygène. Plaquette naho sinzi ko novita mu kirundi mugabo kidufasha kugira coagulation. Ubu iyo umuntu akomeretse hariho les plaquettes ni inzozi z'intervena kugira ngo hume. Yego. Aha rero ni muri service ya hématologie. Sawa. Aha naho ni service ya biochimie. Ni service de biochimie. Aha naho ni service dukoreraho service zibiri. Hariho service ya bactériologie. Iyo bita dukora igipimo kimwe bita SBI, examen cytobactériologique des urines. Ni infection ifata infection urinaire. Ego ni ko twoyita. Hama rero hakabamwo na service ya parasitologie. Ego. Wow. Tubikorera hano. Hariho rero indi service imwe yo nasimvye bita service sérologique. Iyo naho nyine turakora ibipimo bitandukanye, nk'igipimo cha gupasa umuntu akamenya amaraso afise icyo bita gupasa sangere zisi. Turakora ibipimo by'amakonyero icyo bita astro arthritis. Tugakora n'igipimo cy'imbanyi bita test de grossesse. Tugakora niki tugakora kandi n'igipimo cha infection bita CRP. Ni creatinine C reactive. Ni igipimo
dukorera hano muri service ya serologie. Hariho n'ikindi gipimo dukora tugikora hano muri service c'umushishito bakita Helicobacter pylori. Wow. Hariho n'ikindi gipimo kandi c'igitigu. Dufise ibipimo bibiri hano muri service ya serologie. Hariho igipimo c'igitigu cyo mu bwoko bwa B n'igitigu cyo mu bwoko bwa C. Ego kira ibipimo uvuga umurwayi araza akicara ngaho aho hanyuma rero je ndima haricaye ngaha tuzire n'ibikoresho dukoresha. Ego iki ni namaga ntoki umuganga yambara kugira ngo yikingire. Hanaho dushira amaraso tuba tumaze gufata. Hanaho izi nazo nishinge nazo ni pampa bayita tampon sec. Akanako na hariko ikibacho n'ibidufasha kita vaccine bakita fetre bakita galo. Naka gafashe kaka kadufasha kuboha umutsi kugira umuntu mu mufata amaraso byoroshe retandi cyo tumufatira amaraso. Sawa na mahoro. None harimo n'ibitaro. Cyari ibintu ni sawa na ani muri ecography na masale d'accouchement ni hariya CPN nayo nibi twikoresha kubera ko bitaba bikora ko dukorana na leta. Batwara byariko birasabwa mugabo byagiye mu buryo. Aha rero hariho ecography na docteur ni hariya. Urashobora kutugirira pashiki yene apare ya ecography iki ni kimwe bitwa ngo kumucisha mu iradiyo. bon iradiyo ni imwe imurika n'amagufa nama numva bavuga ngo umuntu bagiye kumucisha mu iradiyo narinzi ko ari ibi bacomeka. Mubisanzwe mu Kirundi iyo terme ni mw'iradiyo vuga ibintu byinshi mugabo mu Gifaransa biratandukanye. Donc aha rero ni muri ecography. Radio biratandukanye. Aha mu mama aje kuyipimisha imbangire mu mujyamika ngaho hama jyamo ngaho hanyuma tukabanza tukamubaza ibibazo bimwe bishobora kweriyanta hanyuma tukamupima umwana uko ameze nda uko ameze neza igitereko no mu nda hama wiyo tukaraba kata kibazo n'ibyo. Wow. Sawa murakoze. Sawa muri urgence twakira nk'umuntu aje aremvye. Umuntu aje aremvye yihuta ningaha nyine muri urgence. Bishibuka sana umuntu atagenda bice bisaba ko tumushira ku gatanda karyama tukamukorera ibisabwa. Ibipimo byose babikora. Hari nk'umuntu aje yihuta arashobora no kuharara ukamuvurira hanyene cyangwa mufatiraho ibikenewe ibipimo amaboko amaraso bakayatera bagashyira muri laboratoire bagapima maze kuronka rero ikibazo ciyo tuca tumwimura tukamushyira aharara. Wow.
Titirere. aha ni mu biro kwa titirere. Yego. Aha none naho baca bahakorera iki? Aha mu gihe byose abashyitsi barashobora kubakirira hari ibibazo batubaza bakabitubaza. Naje ko mutanyakiririye ngaha. Iyi certificat d'honneur ni yande? Ni ya boss. Ya Melchior. Yego. Sawa. Certificat de mérite. Turabona ko bitoroshe. Iyi ni cabinet médical ku nimero 23. Mugabo umwanya docteur ariko akora yakirazi tumubona kandi bitabo bihari. Donc aha ni nko muri biro kwa docteur. Boturagaje. Le signe d'odange. Signement vaginal mode d'être prononcé. Nanje nzotewa mbu muganga. Yego nta kibazo. Navyo noshobora mfise impuhwe. Vayo keve. Vayo nifatira ibintu by'amagara y'abantu. Salle d'attente. Salle d'attente. Mu gihe umukenyezi aje kwibaruka hataragera bararuhukira hano. Hanyuma hageze maternité ni salle d'accouchement. Aha ni hacaza kwibarukira. Na hacaza. Nutse tuntu twose n'uduki. Twose no gukora mu gihe cyabo. Aha donc rero ko mbona umenga ni n'ibitanda bibiri murashobora kwibarutsa babiri cyarimwe. Yego. Hari igihe ashobora kuzira babiri cyarimwe. Bisaba ko tubakirira rimwe. Ntawo gutererana bose baba bakeneye ubuvuzi. Birumvikana. Hama rero aka gakori kaka. Uwo munzane. No gupima umwana ibiro. Yego. Umwana dupima ko. Utu natwo umenga na tumwe tuvuze isoni kwikinga. Utu natwo nuko dukoresha mu gihe umwana amaze gushika hanze tuca dukuramo hajya amazi aba arimwo birashika kayano. Cyangwa akaba ari mu kanwa icyo bita ivate. Nitwo tuyikura. Twashobora hama tukayikwega ikavayo. Yego. Utu tundi natwo utudukora iki? Tunatwo twumviriza umwana ataravuka uburyo ariko arahema. Twumviriza kuri mama utwo aka gakasi nako nako dutoresha ibindi byuma tuba tugomba gukoresha cyangwa gutora icyo twita compress. Sinengene no twita mu Kirundi. Aha naha kaka akamenga ni sahani kari mu kabitse rero icyo twita compress. Muca mutoza ko. Yego. Aho naho utwo tundi natwo nudukiga muganga. Utu ibintu barana ko ari byari biheje gukora mu mwanya wahera. Ntibiratekwa. Hanyuma utu natwo nutwo dushira mu dukoresho tugomba gukoresha cyo kimwe n'ibi. Yego. None nk'ubu umukenyezi ahejeje kwibarukira ngaha. Yego. Ayaje kwibaruka neza bica bigenda gute muca mukura ngaha mukamujana he? Bo duheje Ndi muri salle d'accouchement cha. Tuca tumushira muri postpartum. Hariya. Yego. Utu twose rero turi ngaha twa UNFPA n'udu. Ibyo nibimenyesho bishobora kudufasha mu gihe dushikiwe n'umurwayi cyangwa mama ibungenze afise ibimenyetso muri bimwe mw'ibyo tubona ngaho kwa kokana. Gacha bidufasha. Akana ko none akagakora kaka. Hanyuma iri ni itara dushobora gukoresha mu gihe tugomba kuraba ari ikibazo umubyeyi yagize bari mu gitereko cyangwa mu nzira cyangwa mu gitereko. Wow. Ngwire sirigitema interdit d'entrée.
muganga ni sawa Ni sawa. Yego. twaje kubagendera Karibu cyane. yego di Yego. no muri stoke twahashitse Karibu kabisa. Yego. ire ni stoke y'imiti Yego. yo muri Mercure Medical Center Yego. ega nta kibuza Ash. none nka imiti muja kuyirangura i Bujumbura canke Yego, turangurira Bujumbura. kuyishikana none biroroha Butyoro. nyeko cyo usanga bizimvye Bica bizimba nyene. ukunda kubigenza gute mu kugira bishikino kugira abantu abaje kwivuza bironka igiciro cyiza Twebwe kuri tubigenza kugira bishikino. Turagenda kuri z'iyo modoka za buragane. Baca batubwira nyene igiciro babipakirira ugasanga turabishe nko mu majana abiri kugira bishike ngaha. Hanyuma twaza kubishikana ngaha turagerageza kugira ngo ntitujyame nyuma y'abanyagihugu tukaraba nyene igiciro kigiciriye hagufi. mbe Tutizimvye kandi abo tutabazimvye. ya hama mbe ibi bitaro vyanyu birafise ambulance Ibitaro vyacu nta majambo make nta ambulance mu misi yari ihari ariko yaragize akabazo gatoya ariko aremvira kuyisubiza. wow igihe bishyize nk'umurwayi bigasaba ko bakora transfer mu gihe mu bitaro bice bigenda gute Turiyaranja tukamufasha tukarondera deplacement mushikana aho tuba tumurungitse. ya murakoze cyane turabona yuko imiti itari na mike Ayiko yose ni miti. nk'utuntu dukiga muganga Utu n'udufirosomide dukora iki utwo dukunda kugira kudutera abantu bafise nka insuffisance rénale kugira ngo nyene bigende neza. utu natwo Utu n'utudegiza dukunda kudutera abantu bafise ububabare kanaka. naje ndumva zohava mba umuganga Niko bigenda. umuhungu we urava mu miti y'abantu tuzoza kwiga ikiganga muganga natwe Cyane. tuze turagira gusa je kubera ntinya sinoshobora kuvura igikomere oya Nta kundi nca mwihangana. reka nzomumenyesha amakuru gusa nyene ni sawa niyo ni microscope ni laboratoire ni muganga arasora gusobanura ni autorefractometre. Autorefractometre. ikora iki Iyi nyine dukoresha kugira tugire ibyo bita amadope yo mu maso bijya tuvuga abarwayi bavuga ngo amadope iyi niyo dukoresha mushatse gupima umuntu amaso sawa mumaze iminsi ingahe muri ko murakora igikorwa cyo gupima amaso abanyagihugu uno munsi ni umunsi wa mbere niwo twatanguye ico gikorwa kizomara iminsi ingahe so kumanga hanyene ikizokugira gihagarara tuje nyene tuziriyeho none uwo bishitse mu gatori iyo ngwara y'amaso kumuvura ni ku buntu canke mupima ku buntu mukavurira ku mahe mw'iyi minsi ayo tugitangura twaratanze amatangazo y'uko iminsi 3 ya mbere kubona na muganga ari ku buntu igipimo ari ku buntu amahera bariha gusa ari imiti cyangwa amarori uwo twasanze akwaye arabigura amahera sawa hama imashini ya kabiri nayo yitwa Lampafant. Lampafant ko bitoroshe iyo nayo ikikora ifasha iziba zita binokira iyi ni nka jumeri ikuzanira ijisho kurya nyene ugaca uribona mu maso ugaca uribona riri rininiya cyane rwose tunatwo dukora iki yitwa boîte
boîte nyene de réfraction utu turimwo none n'uduki utonde utuferi utunye kuri ya mashini iba yaguha amadogere bivanye n'ingene bwise ubona ko ngaha biri graduwe iki nico bita myopi dukoresha mw'utu uyu tunatwo aba ari hypermetropie utwo niko twifashisha mu kugira dupime yego aya rero umuntu mwasanze agwaye idoke niwe muca muyafa namahoro mwese n'ubu urwaye aravuga ngo namahoro yewe abarundi ako kageso muzogaheba ryari niba ufise ikindi kibazo wese cavuga ngo namahoro uravuga ati iri. Nyuma yo kuva mu ivyo twaciye twegera umuntu umwe mu bo amazi Melchior yabashiriye ku irembo ry'ibi bitaro ariko arafasha uwo mu mama reka tumubahereze abiganire mwumve ngene amazi ariko arabafasha. Usanzwe uba ngaha nyene i Nyanza. No musi twagendeye ivuriro Melchior Medical Center. Mwebwe musanzwe muri ababanyi bo ngaha nyene cyane abanye baha nyene dutuye aha twivuriza aho nyene yego hama no musi turabona ko yagerageje kubazanira amazi mwebwe aya mazi nk'abanyagihugu baba ngaha bafasha iki aya mazi no kuri ubwa mbere na mbere Imana muhezagire bara tuzaniye akiyumvira kuzana ibomba ngaha yadufasha mu akarere kacu turaha kuko dusanzwe turafise amazi twagenda muri rusengo yo hepfo mugubu biratworohera yaba umuntu wakure aricura akaza kuyavoma aha niko turabonga tukayavoma aha usanga biratworoheye yego nyana umwama muhezagire cyane haci igihe kingana gute aya mazi ari ngaha aya mazi yakwiza imyaka 2 yego mbega tugerageje kuraba mubona abanyagihugu bo mwino micungararo bose babikenguruka yego cyane yego baravuga ati umwama bahezagire cyane nibindi yo kwiyumvira azabidukorera yego cyane ivuriro giwe naryo libafasha gute ivuriro ryo radufasha iyo umuntu aba afise mikoro make arashaka bitura bavuga ati je mfise mikoro make mugabo nimunkurikanira uwanje bakamukurikirana hama bakamurekura bamaze kumurekura bagahana amasezerano akazogenda kurondera akazozana vya bintu yego nuko biri wow murakoze cyane yego namwe